Tariki ya 25 y'umwaka uheze wa 2023 iki gikorwa twaragikoze benshi muri mwege bari bahari. Uko bimeze urabona ko music industry ari kintu gitanga akazi. Muri bangaye ngabura abantu benshi cyane rwose. Ni kuvuga igishimo byaje ni kuba chambere gukora concert ahubwo no kuraba no gushima. First, how music industry is running n'ukuntu ibandanya iduza agaciro. Birasubiye kandi muri uyu mwaka nibaza ko abaririmbyi bahindutse, abaririmbyi bose n'abarundi kandi natwe turabarundi. Nibaza ko kandi abaririmbyi bose barashoboye burya kuko umuntu wese afise ahageza n'ivyo ashoboye, ariko uno mwaka nimba umwaka wese twakoranye na bariya nitwo mugaruka ko bw'amatinuko natwe twese twasokora ibintu byinshi mazabura muri byinshi mazuko igikuru n'umuziki zo bahari uwo munsi. Every story matters. Abaririmbyi bacu b'abarundi beza batuma igihugu cyacu gitera imbere biciye mu kuririmba. Nongere ndamutse n'uburongozi bwa Mutwenzi Bar, none ko bari ngaha bashitse. Nongere ndamutse kandi nabashoye gutegura abagiba batewe kino giteramo citariki 25 kizoba ku Noheli hano nyene muri kino kibanza. Ndizira neza yuko twese muri rusangi tumeze neza. Uyu munsi urizina n'umunsi udasanzwe how tugiriranira ibiyago nawe mu baririmbyi n'abaririmbyi bazo performinga canke bazoririmba ku itariki 25 ku Noheli hano ku Mutwenzi. Ariko kandi nkuko vyama bimeze mu gutanga ijambo turaza guhera kwashoye gutegura kino gikorwa kizoba itariki 25 hama atubwire imigambi n'imvo yatumye ategura igiteramo cy'itariki 25 ndetse anatubwire n'impamvu yahisemwo bano baririmbyi. Tuvuye ku wateguye igiteramo turaza guha ijambo abasanzwe bahagarariye Mutwenzi Bar batubwire nabone ukungene babibona n'ukungene bitegure kwakira ivyamamare nk'aba Satbi Dramati na Rinoji. Hama mu nyuma yaho caduha ijambo abaririmbyi nabone baturamutse, mu nyuma abanditsi n'amesha makuru muca mufata ijambo kugira mushobore kubaza ibibazo abaririmbyi mukunda bivanye n'ivyo bazoba badushikirije. Nyakubawa Andy nyene gutegura kino giteramo. Ndabibutse kandi ko Andy benshi muramuzi mazina yitwa Cedric, ariko akazigiwe kamuhaye umugabo wamuhaye izina rya Andy MC. Ariko kandi nkuko yavuze ati muri antumbera nyine icibaro mukuru w'igihugu kwiteza imbere mu gwaruka, reka nkora ikintu gishobora kunzanira ijana canke amajana 2 canke yarenga, ariko ndabicishije mu banyempano. Ndabibutse kandi yuko kino gikorwa agikoze donc nkawe bwiwe benshi muramuzi kuri televiziyo ya STV, ariko kino gikorwa agikoze nkawe. Rero twagomba tumuha umwanya ashoye kuramutsa abanditsi n'abamenyesha makuru n'abaririmbyi yatumiye, ndetse yongere atubwire icatumye ahitamwo bano baririmbyi n'icatumye yumvira gukora igiteramo itariki 25. Murakoze murabikaze. Ndabaramukije mwese mu vyubahiro byanyu. Nongeye ndanabashimira ubwa mbere bwo nibaza ko twoshimira Imana. Atamana murazi nta gishoboka. Imana yarabigiyemo kuva mu ntango gushika no munsi ayo kandi ziracabirimo gushika umunsi bizoba. Hanyuma turi hano mu kwiteza imbere nkuko abaturongoye canke abakuru bacu babandanya kubitwigisha cyane ugwaruka. Twese ngandazi turugwaruka twibeshejeho biciye muri izi mpano ntoya twagiye turahabwa n'Imana. Niteka ridasanzwe kuba turi hano twese muri rusange. Bimwe mu bintu bansavye ko noshikiriza, icambere ko nibaza ko itariki ya 25 y'umwaka uheze wa 2023 iki gikorwa twaragikoze benshi muri mwege bari bahari. Birasubiye kandi muri uyu mwaka nibaza ko abaririmbyi bahindutse, abaririmbyi bose n'abarundi kandi natwe turabarundi. Nibaza ko kandi abaririmbyi bose barashoboye burya kuko umuntu wese afise ahageza n'ivyo ashoboye. No mwaka nimba umwaka wese twakoranye na bariya, uno munsi dukuranye naba, ariko kandi abamenyeshe ko ni igiteramo gikomeye cyane kuko twakoranye n'abaririmbyi aho abaririmbyi bazimvye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Aba bantu mubona ngaha barikomeje muri kano kanya ntitwohengeshana muri top 5 y'abaririmbyi bafise amahiti aha bose barimo. Shese ibintu twiziga bagenje murazi ko ntaca ku ruhande. Abaririmbyi bose n'abarundi kandi barashoboye, ariko kandi nta bushobozi ndaronka bwo gukoresha abaririmbyi bose bari mu Burundi.
no munsi naronse ubushobozi bwo gukorana n'aba batatu ariko kandi twebwe twenyene turashigikirwa mu bundi buzima n'umuririmbyi yemeye ko mukorana aba yagushigikiye uko biri kose nimba namwe mwashitse hano mwaje kudushigikira ni uko hariho abadushigikiye hariho umuntu witwa Heri afise label yiwe agiye no kuransa vuba mu gihugu cy'u Burundi izofasha benshi yaradushigikiye hamwe na televiziyo yanje yarashigikiye igiteramo kandi abafana banje niyo televiziyo yanje muri make twarabahisemo ibiyago byagenze neza twarifuza gukora n'abandi benshi uburyo n'ibindi bintu byinshi ntibyadukundiye twarashimye yuko twakorana nabo uyu mwaka ikindi gihe tugakorana n'abandi bishobotse bakagaruka ariko kandi ibibazo byinshi twege tujeje gutegura igiteramo niho ingufu zacu zigarukira hasigaye rero ibibazo by'abaririmbyi nibo basigaranye akazi kanini murakoze cyane uko bimeze urabona ko music industry ari ikintu gitanga akazi muri bangaye ngaho abantu benshi cyane rwose ni kuvuga igishimo byaje ni kuba chambere gukora concert ahubwo ni kuraba no gushima first how music industry is running n'ukuntu ibandanya iduza agaciro abantu benshi baronka akazi ni kuvuga yuko gushimire kwanza the man kuba yatanze akazi abantu benshi chimwe mutwenzi nayo yene kuba igerageza gutanga akazi abantu benshi chimwe n'abamenyesha makuru mwese mugerageza gupushinga music industry yacu mu ngwano mukayikura hano somewhere hano habi mukayishira hano heza muri bige dufise twiyumva that's why we are here kubereka yuko bije mukora aba journalist abafana ko mudushirikira natwe dushaka kubasubiriza twakorera concert nziza cyane ndi kumwe na new generation y'abana kaze cyane kandi murabizi ko traumatism drama boy muzika ya kwica fino G lyrics man muziki ya kwica turandingawa light zo saturadushwana Nigoro gutumira abantu bazoze ko amashow tumaze gukora menshi tumaze guhura mu bintu byinshi tumaze guhura ahantu henshi baza ko iyo gahunda yo 25 abafana batumiye 25 tuzore ku mutwenzi nazo ko show ziramaze kuba nyinshi sabin two mugaruka ko rw'amatinuko natwe twese tumaze gukora ibintu byinshi tumaze guhura muri byinshi maze ko igikuru n'umuziki zo guhara uwo munsi baza ko azogirwa cyane murakoze Mutwenzi bar ni bar why no concert yateguriwe mu kibanza citwa Mutwenzi bar mu gihe na test coming aba baririmbye afite ububasha bwo kuyuzuza kandi ibintu bikagenda neza cyo kibazo gikora ku bateguye igiteramo hamwe n'abaririmbye muri rusange kuko n'abaririmbyi nabone barakenera kwandika amateka ageretse ku yandi murakoze cyane ikibazo inyishu nimwe bibaza ko umuntu wese uteguye ikintu abafise imbere ikibanza si gito wosha ukibona nka gito ku maso nyene ariko kirakira abantu 3 rero kuri twebwe nibaza ko atamuntu umwe ategura zibazo nk'abantu banganuka kuri twebwe abantu 3 nibaboneka bakariza 15 miliyoni 3 muri VIP birakwiye ko twebwe nabo kandi tukumva ko turi ama bibaza ko uvuze test Kamenge bitange kumuca uvuze test Kamenge ntuyumviriye si ntabwo hari salido ntabwo hari stage ntabwo hari ibyuma ntabwo hari security sanzwe yakora byo ni ibintu byose bikenerwa muri concert rero Mutwenzi bar iri kwije cyo ni cyambere inyuma gato murazi ko Satura aheruka gukorera muri Gera Plaza azokorera n'ahandi henshi bisigura ko kandi ntituzoguma hamwe turavuga test Kamenge yujuje bakamiliyoni na badamoni ku buntu wari yasenye ugacuma ibiheri bitatu hari ku buntu bro uno munsi ni 15,000 turavuga mu gihugu cy'u Burundi nuko abaririmbyi bakomeye kandi bakunzwe samahera make bro nitwaronga abantu yo kwitwebwe turikiye nabo kandi tike zatangiye kugugwa umwanya zashobora guhera kandi abo bantu ziheze nta mpamvu yo kongereza izindi tuzuba dukwije abantu nombre y'abantu dukeneye murakoze cyane murakoze akabazo ka mbere yere entertainment bo byasaba ko n'abarinzi mani bagira icyo bavuze kwera nabone nabishizemo bayiriza yatanzwe kwanza urabye
idiri ni idiri papa idiri ni ya mutwezi n'ubusasa ariko wewe witwara hano ugari uzowe merci abakozi wewe ku rutonde akabazo kandi nashaka tubaza tutateguye ariko ikibazo cyane kiraba mwateguye igiteramo cyane mbere kwanza nkuko twatangiye tubivuga mu kubashimira ko nangarakoze ibikorwa bidasanzwe igikorwa gushobora bake guhagurutsa Sadbi guhagurutsa Dramati ari no kintu kidasanzwe cyane rwose ndetse bimaze gushobora bake nta nabara nabikora kiretse abazungu twabonye aho Sadbi na Dramati bari muri Calvary ndarakukeze ariko ndashaka kumenya Heri Entertainment ni bande ndamuca munshura akabazo kanje kagira kabiri ndakarabisha ku basanzwe bategura bajuje ikibazo cya Mutwenzi ko nabone bategerezwa kugira icyo batubwiye n'icyo bavuze. Mutwenzi arakunze kubera ibiteramo bitandukanye kuri no curo hagiye kuboneka abaririmbyi bakomeye bituvuze yuko hatamaze kuza abaririmbyi badasanzwe kuko mu Kamenge muhira turahazi hamaze kwakira abaririmbyi bamaze kwakira Kidumu amaze kwakira abandi ariko kuri no curo ku munsi wa Noheli azoba n'umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu muzo kwakira kandi abaririmbyi ururangirana kandi bakomeye cyane mbega Mutwenzi muko mwipanga gute ku mpande zose kugira ibizohabera ngaha Mutwenzi bizoba bitandukanye nivyo tumaze kubona ngaha muri kino kibanza ndavuga security n'ibindi service n'ibindi turakunze kubona no mu giteramo cha Bifesa Amati abantu basubijwe inyuma bivanye sinzi ka bwisha ari kintu ego akabazo kanje kandi gacakara ku baririmbyi mbega Sadbi murumo baririmbyi batsinze cyane dufite mu gihugu mbega igihe bababwira yuko mugiye gutiramisha abanyakamenge ubwo mwavyakire gute na cyane cyane mugiye mwa harize imisi bike muje gukora igiteramo mu Kamenge Dramati guha kuri stage na Sadbi urabizi ariko usuye guhura na Rinoji mufitari indirimbo na Sadbi muri tugihangange ubwo nka Baby Killer umwanditsi w'indirimbo zigiye gusohoka nziza tutarumva zine star kwa YouTube no kuma platforms mbega mwiteguye gute kino giteramo Rinoji bose mufitari indirimbo bageze mugiye guhura kuri stage ubwo wipanze gute nakotse ikibazo cya mbere turaba nibaza yuko nta muntu n'umwe kwisi yishoboje no munsi turafise ko twageza kubera ubundi muntu cyangwa kubera abandi tuzogera ahandi kubera abandi ntabwo dutamba twirorera kuko nubwo nta kibanza Jefferson Mutwenzi bare isi yiwanje harabaronde bya dukora sibura nujya mu nari hajya ni nkuko ariko Mutwenzi bare ariko aba DJ ariko aba MC bose twarayaze kugira ngo babe kuri rya fish. Jewe rero nkorera umuryango n'abene igihugu ndetse no kumenya ko hari aho tugashikana igihugu cyacu twege cyane cyane abantu. Je sindi kuri cover ari iki gikorwa ari kiwanje. Ikuru rero igikorwa sikubera kibe kiwanje. Ikuru nuko igikorwa gishyikira abantu neza tukaryoherwa mu nzira zose kandi tugapartage ubuzi muri rusange. Ni wa muvuga nyene ugwaruka uramaboko mu mifuko atakiri. Kirondera amatugishireka. Urakoze cyane. Ujya no sponsor yaradufashije na sponsor kandi afise n'ibyo akorera hano vuba azomenyekanisha kuvuga ari muri iyo ntumbero natwe intumbero yacu kumwemerera cyangwa gukorana nawe twashatse ko ahari ahembwa amahero cyangwa amadolari bidufashe kumwegereza muri industry kugira ngo azana ry'amafaranga adufashe hano muri Burundi azoha abandi abantu kazi cyangwa azofasha abandi bari cyangwa azokora ibindi bintu byiwe. Murakoze cyane. Yego Landry murakoze cyane. Jewe gwa mbere Mutwenzi turakire Sadbi no muri Rwanda atarakubitirana kandi imani meza bi kandi azikwazogerana kuko Sadbi ndamuzumva nkiri muto ni umuntu akomeye cyane kandi murazi ko muri industry ya muziki Burundi afite barakugira ahantu abandi Dramati amaze kubitanga Rinoji amaze kubitanga kandi vraiment bamaze kubita neza cyane bisigura yuko Mutwenzi tumaze gukora amakoncert nka 10 kandi security ya Mutwenzi ni uramaze kubona wonyine kwa Bifest twatuje amasushi arahera mushikana tusubiza nyuma yavuzaga boss yavuze yuko ari ikibazo ko ishimana yabagije ukuri kuri etesi ni byiza kandi afakoshe
arashobora kuba kuri tesi mugabo pour le moment yashobora Mutwenzi kandi ngaha turashobora kwinjiza abantu kuri 5000 apana 5000 barakwiye kandi bakaryoherwa mushika 6h du matin kandi atamuntu numwe yababaye atamuntu numwe ari ugwa rundi Landry n'umuntu wacu arabizi cyo gituma rero ntumira abantu bose musiduka niyo honga ko turafise playlist imeze neza cyane je maze kubona Rinoji urabona umuntu ariko arazamuka kandi ubona yazamutse neza imiziki yiyo murabona yuko iri kurangiza Dramatisi n'umvuga we no sinumara Sadbi nawe ni agent bisubira yuko tuzogirwa cyane kandi publicité iri mu bwoko bwo hejuru na Mutwenzi turabarindira gishika byose bizoba bimeze neza 14 twebwe tuba dutanguye kwa WhatsApp DJ bakubita twadufise na band yacu ikomeye cyane itwa Buja Night Band irongowe na Fidel niba batangutobora kwanza avanye ko Sadbi baza murakoze. Every story matters.